2005 nari ndi mwirerero kuri Saint Esprit ono ni orferno aho se waciye ego hari umubikira yankuyeho yarangiriye iciza kugeza uno musi nirata nubwo atagihari nibaza ko ahari ego vraiment ahari Imana ibandanye imuhezagira ndibuka nari maze iminsi itari mike ntatonda ku ishuri kumva zo kubura minerval abantu barabakera haba indyarya nyinshi n'umuntu akaza akagutwengera wibaza ngo bimeze neza ariko arakuryarya ijya mico ntayo mfise bo ico nyene gitegerezwa kuza ko uravuga uti none ko nkunzwe uyu munsi abantu bankunze no badekonera bizogenda gute abagore bafise amafaranga barasuzugura abagabo babo kandi nta n'umunsi n'umwe ndarota canke ndiyumvira numva no fata nabo umuntu usibye ko yabaye n'umugabo wanje n'umundi muntu uwo ari we wese vyarengeye ubu besto vyarengeye ubu besto bibikindi kintu udashobora gutorera izindi yarandondeye kuri telefone arambura nyuma ngarutse ndamubwira ati nari ndi kumwe n'abagenzi nico gituma ntashobora kwishura message arambwira ngo ubwo ntungize ikigogi nka Peter nukumugirira icizere ahubwo umwiyumvire muri sanse nziza ureke kubishira muri sanse mbi kuko atacize nibaza ko ntaho mwogera usibye ko yabaye n'umugabo wanje ndamukunda cyane kurusha abandi bantu bose bo mwisi kurusha abandi bantu bose bo mwisi kurusha abandi bantu bose bo mwisi ndamukunda cyane ahondi uno munsi reka nkoresheje ijambo mvuge ngo niwe yangize iconti wa muntu wumva umubuze umva ko nyene ari romoro wogira imwe kubabaje canke wa muntu wumva abuze ikintu kandi nawe washobora ego wa undi nyene mba numva ko ingufu zanje ariwe